nazongorotse Burundi narondera urwaye kwashinda mubura vyerekana ko umunwa urafise. Iyo kampanye yo kurima ntitwitanguye 2020 aho dutanguye amazi yo ku misozi tugataha kwicisha mu mihana. Ndibuka aho nagiye Ntaziga muri komine Butaganzwa gasanga bavomeye ihegitare 54 muri komine Butaganzwa ahantu hahora ari ugusiza muci. Urabona uburimyi neza umuntu arabibona ko ubu kare ntibavuga ngo Nyarucari wa mbere n'umurimo niwe Nyarucari. Hano musi nta kintu mubona kiriko kirahinduka. Ubu murimyi mworozi business. Kandi kugira ngo twumve neza iki gihugu ni igihugu kirimo byose. Jewe nakira abanyamahanga benshi cyane, nta numwe ndabona za mu Burundi ntata amacumu ati igihugu cyanyu n'igisanzwe. Bose turiko turaduga. Hariho uwambwiye avuye muri ibi bihugu by'Abarabu acambwira ati ikintu cya mbere tourisme, ati tourisme yonyine amahera yozana arambwira Tanganyika iyi misozi yacu ngo igihugu ahubwo iki gihugu ngo reka dukore tuze kwinvestisa kibe igihugu bio. Kandi nari maze igihe mvuga nti Burundi uko ndabubona umuvuduko turiko kizoba igihugu bio. Kubera iki? Imiryango yose iri kwirorora. Aho bukera uzobona tutakeneye amasava hanze, umwe wese afise amase iwe. Ntabari ko baravuga ko abaganga y'inkwavu babuze bayashorera. Kandi hari umuntu yambwiye ngo mbe nta kuntu ngo naza kwigurira ngo amaganga y'inkwavu i Burundi. Baje banyandikira ama message. Uburundi rero nk'uwo yaramaze kuvyerekana ivyo twipfuza, avuga tuti kibe igihugu bio. Hamwe ingya zivi Burundi isi yose ivuga iti ivyi Burundi ibeyi yo hejuru. Ibintu bishoboka. Ubu rero murumva yuko Burundi Imana yaduhaye igihugu gitunze, umutahe turawufise. Kubera iki none uwo mutahe tuwufise kuva kera mugabo ntituwukamishe? Hariho abantu bazi ko ibintu vyiza namwe nariko nababwira ngo itunga amenya ko afise itunga ngo arifise mu mupfuko. Itunga riraronderwa. Umutahe uwufise utegerezwa gukora uko bigenda kose. Nta muntu numwe aragaburirwa yicaye. N'uwamugaye agenda aravura agiye guseka, akava hari akagenda aravura agiye gusaba ibyo afungura. None wowe ukomeye ni ushaka kurya atacohaye amaboko on doit travailler. Kugira ukore n'ivyo ukora utegereza kuba ufise ubuhinga. Twebwe nico ituma mubona je ndiko niruka mu gwaruka. Twebwe twize kugira ngo twize gusaba. Aha turaba specialiste mu gusaba. Twebwe abize kera turaba specialiste mu gusaba, kandi tuvyandukiza nabo tuvyara. Twize gusaba akazi. None gusaba akazi si gusaba simpa. Ntobeshejweho nuko bagukora mu ntoki baguhevye. Twe rero twize gusaba. Twategereza kwiga ubuhinga bwo guhinyanyura ibimana yaremye kugira ngo bidutunge. Twategereza kubihingura. Hanyuma muti kubera iki nahamagaye mwebwe? Hariho abatama tuyaga, hariho umwe twayaza yapasuye n'umutamu. Ati je igihe naja kwiga twari duhejeje kubona ko dufise ubutare bwa nikeli. Murazi twe twize bavuga ngo rosusore bohunde et extrêmement pauvre. Bavuga ko ubutare dufise ari turbe gusa. Hanyuma mu nyuma rero barabona ubutare bwitwa nikeli. Bose bacabona ko Burundi bukize, n'indege yitwa Musongati yaciyiza. Bacarungika baja kwiga. Barinze basaza, ubu nta batatu tugisigaranye. Barinze basaza bwa butare batabwe express. None mushaka namwe muze musaze mutabwe express arivyo mwize. Arivyo mwize. Narakunze karaveri ngaha. Ndabwire cyo kintu muzata babwira ngo amadayimoni ariho.
Karaveri yaranyumvirije ndi kuvuga disikuru igihe kimwe, ndemeza ko ata muntu yize geology dufise mu Burundi, ndavyemeza neza emwe ntaciye hirya no hino, ntabize geology dufise kubona sekuruza wa sogokuru yarazi comment travailler le fer, akamenya yuko fer uyifonda, akiyumvira ico kintu kiyishusha, akayifonda, agakora umuhoro, agakora isuka, agakora umupanga, agakora ingangura, agakora uruhindu. Mugabo no musi dogiteri ntashobora gukora n'uruhindu. None sivyo ubutare twebwe turabohonyanga, none bwagiye bari bafise imashini vyo kwimba ku buryo bwa buri ku metero 1000 gaha, bari bafise izo imashini. Nuvuga mu Burundi nico kikwereka ko dutunze, bagende barabohonyanga. Nuno munsi tugenda turabohonyanga, anezivyo umuzungu avuye muri Espagne akaza marimari ati Jesse numva igituma mu Kenya anje nyene ari umuntu yinezererewe w'umutima mwiza, arashikira aratwenga, andaba mugabo kumbe ariko arantwenga, ntariko arantwengera, ariko arantwenga. Ati Jesse ushobora kumva ingene mu Kenya ngo mufise biraho nzi ntaho, ati basi ndabereka ivyoroshe. None ganutse aho twagendeye aya mashuha yacu yirirwa aratemba agenda, agenda nuba ariko aratemba agenda, atwaye iki? Atwaye lithium, yirirwa aratemba agenda n'ubu. Abantu babwiye gupima amazi ya Tanganyika basanga yuzuyemo lithium, baca bagira nkete bati none lithium iri muri amazi ya Tanganyika ivuye he? Baca basanga mu Burundi hari amashuha menshi amazi atembera muri Tanganyika. None imyaka ibihumbi iheze atembera mwako babigende gute? Iyumvira iryo tunga twirirwa turahonyanga, duhonyanga, twirirwayo ngo tugiye kwivuza amakonyera tutazi ko ari magahiye. Hajya nanibika ndababwira umurima wa Edeni, Imana yaciye basohorayo ihacungisha abamarayika bafise inkota z'umuriro kugira ngo bahacunge ntibahagaruke. None ko hari kwisi hari ahantu tudahonyo, ntihari kwisi, none janedede ntihari kwisi gayembe. None mugabo kubera bajya abamarayika kugira uhabone ni Imana ikwibera akabanga, abamarayika bacagwa kuzibira naho uhahonyora ntuhamenya ko ari huri. Muga rero kuva tuvuze rutuma Imana dusubiye kuri ikibazo ca mbere nkuko basogokuruza bari bameze, ko basogokuruza n'icivugo Imana umwami uburundi, Imana yamye iri imbere, nico ituma bahabona. Twe natwe duca tuja mu bindi, twigira mu ndyane, tuja mu buhimbiri, turakura kw'izina ry'Uburundi, turagiyambura, twitwa abahutu n'abatutsi n'abatwa, turanka kwitwa abarundi. Naye mwagomba Imana iduhezagire gute? Ntivyashoboka. Karaveri rero umunsi wenda vyivugiye niwe yaje kundondera ngo hewe ngo watuvuze. Karaveri ndakubeshe, yaje uko nyene ngasanga mubi ngo watuvuze, wenda ndakuvuga kwiki ngo none ntiwatuvuze, ngo nta bageologue wavuze. None wewe uri umugeologue we? Atego ntavyo wize, reka kumbeshera ngaho uri kurabesha. Yatahanye inzigo, nguyu wari ngaha nicabona, yatahanye inzigo, reka kubesha we ntiwize. Iyo warize mpuze ubutare tukabohonya gato bubona warize, ntiwigera utubwira ati burya uworondera agaforumire. Acavuga ati ndagiye, ati basi nzofuma ngarukana.